Amanama, ingendo, gutsimbataza imigenderanire, kwakira abashitsi baje mu manama n'abaje gushimangira imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, guhanahana ivyiyumviro n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, gukorana n'abarundi bari hanze y'igihugu, nivyo bikorwa bikuru bikuru vyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mu mezi 6 aheze, nk'uko vyashikirijwe na Ezekiel Nibigira, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuri wa 23 ruheshi umwaka wa 2020. Muri aya mezi 6 twaragiye ibikorwa, bimwe mu bikorwa twashoboye kugerako. Ubwa mbere na mbere twarashoboye gukora ingendo zitari nke, na cane mu gice ca mbere c'aya mezi 6. Twaragize ingendo zitandukanye zadufashije kuja mu manama yabaye ku rwego rw'akarere, amanama yabaye ku rwego mpuzamakungu, kandi muri izo nama tukaba twarashoboye gufatiramwo ingingo zitari nke, ingingo zitandukanye zituma ibikorwa turiko turakora bigenda neza. Twarashoboye no kugira ingendo zatumye tubandanya gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu c'u Burundi n'ivyo bihugu twashoboye kugendera, kandi hakaba harashoboye kuboneka umusaruro utari muke. Aha twovuga igihugu ca Maroc, igihugu ca Egiputa, igihugu ca Tanzania, twaragiye muri Arabia Saudite, turaja muri Qatar, eka no mu bindi bihugu irya nino. Ivyo byose tukaba twabikoze kugira ngo dushobore gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ayandi makungu. Ntitwasohotse gusa, ariko kandi igihugu cacu ni nyabagendwa. Twarashoboye kwakira natwe abashitsi batugendeye, turabakira neza. Abo bashitsi hariho abari baje mu manama yari asanzwe atunganirijwe hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Hariho kandi n'abari baje kugira ngo nabo nyene babandanye bashimangira, bateza imbere imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ibihugu vyabo. Mu bikorwa twari tujejwe, twaragerageje gukora, turakorana n'abarundi basanzwe bari hanze bakorera mu bindi bihugu, ari nabo twokwita la diaspora burundaise. Abo onye twarakoranye cane, turagerageza turabakurikirana mu buryo bwose dushoboye, kugira ngo na cane tubahimirize kumva yuko ari abarundi kandi igihugu cabo kibakeneye. Naho ivyo baranguye bavuga ko vyagenze neza muri rusangi, ngo hari ibitaranguwe kubera ikiza c'umugera wa corona. Naho twahuye n'ingorane nyinshi, ikiza ca coronavirus catumye koko hari ivyahagaze, kandi niyumvira ko atari ku bushikiranganji bwacu bwonyene, si no ku gihugu cacu conyene.
rero urumva warateguye ugategura twebwe dutegura ivyo tuzokora umwaka utanguye korona ntawe arazi ko izohavira ntawe arabizi ko izohavira mugabo murabona twatanguye kuyumva ku 12 duga kwa mbere twebwe kwa gatatu iba irinjiye murumva ko uko bigenda kose kuvyo twari twijeje gukora ingorane zitegerezwa kuba uvyanka bikunda mugabo rero twisunze aho twakoreye ibihe twakoreyemo ico no kwita environnement nukuri burya turi intare. Ku kibazo c'abarundi bari mu makungu batashoboye kwitaba amatora umushikiranganji Ejoheza ati birababaje ariko ngo biratahuritse kuko kubwiwe ntaho bari guca ikiza coronavirus. Abarundi bataronse uburyo bwo gutora murabyumva ko utaronse ingene utora kandi umurundi wese ari ikintu aba yifuza ko yokora murumva ko vy'ukuri urumva ko babaye ahanishize mu kibanza c'abatanzwe ariko rero ndazi ko nabo batahura ko abarundi barabitahura cane kanatsinda niyo bari barabibona ingene bimeze abarundi batari bake mu bihugu barimo bari bugaranye kandi burya rero twebwe nagira ndababwire ko nk'abajejwe intwaro mu gihugu tuba tujejwe abari hano mu gihugu n'abari hanze yacu abo bose turabakurikirana kuko tubakunda kandi tubakurikirana ntawe ari gufata ngo ashira mu Barundi kwicumu ngo ni musohoke mbega bari gusohoka bajahe ko ibihugu barimo navyo vyari bifise ayandi mategeko kurya rero vyagenze vyabaye ku neza y'abarundi twese vyabaye ku neza y'abana bacu bari hanze y'igihugu dukunda twitaho dutegerezwa gukurikirana ubuzima bwabo ku munsi kandi ndazi ko nabo nyene barabona yuko ingingo yafashwe yabaye ingingo vyeyi ingingo yo kubakunda. Ku vyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu umushikiranganji arasigura ingero zitandukanye z'imigenderanire. Ibihugu dufitanye imigenderanire myiza biriho kandi ni vyinshi cane ibindi bihugu navyo mu mibano y'ibihugu hariho amanivo ingero z'imigenderanire kandi navyo twebwe muri diplomasi murabona ko amanama yose atumiwe turayajamo ibikorwa byose bihamagawe turabijamo tubona imigenderanire yifashe